Shalom shalom, nizere ko mumeze neza kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro igice ca kabiri c'ikiganiro twagiranye na Mama Linda. Turaguhaye ikaze kandi Mama Linda. Uno musi rero tugomba tuganire igice kindi c'ubuzima bwawe. Novuga kenshi turakumva abantu barakunda kwibaza ngo yo ugiye gukizwa ibintu byose bica bimera neza, wakiriye Yesu ngo ibintu byose bica bimera neza. Ariko turazi ko n'ijambo ry'Imana riratubwira ati tuzoca mu muriro, tuzoca hehe, ariko aho tuzoca hose tuba turi kumwe n'Imana. Ubu rero dushaka tuganire, mwaratubwiye yuko mwigeze donc mwavuye aho mwari muri mugenda gushinga ishengero ryo muri Minevam Kigobe. Mutubwira mbega urwo rugendo rwatanguye gute, rwari rumeze gute? Murakoze. Urwo rugendo urumva nkuko navuze twari muri Minevam Ville, hama ishengero rya Minevam Kigobe à l'époque ngo ryitwa Minevam Kamenge, kubera ibihe igihugu caciyemwo rirahagarara. Hama rero uburongozi bwa Minevam Ville burarungika abungera babaciye babungere gusubira kuvyura iryo shengero ari ryo ryitwa Minevam Kigobe ubu unya. Rero jewe kubera naba ku Mutanga Sud hari hafi ya Kigobe, donc nari mu naciye nja muri Minevam Kigobe. Yari intango idasanzwe. Sinzi ko twabitse amafoto cyangwa amavideo, sinzi ko tuyafise, ariko vy'ukuri yari intango. Ryari ishengero ryari rihari ijya anga kujyanye niri mugabo hasi hari ivu, twicara ku ntebe zo ziga abana bicara ko mu ishure, amaban yo mu ishure, hama twari bake, twari batandatu canke ndwi. Yari intango itoroshe, ariko ubu unye uri kuraharaba wibutswa ingene Imana yacu ari Imana isezerana igashitsa. Mwatanguye muri abantu batandatu, ndiko ndagerageza kwiyumvira ishengero Minevam ahantu hari kwivu, mwicaye ku ntebe zo mu ishure, namwe mwirari ngaho onye ingene mwari mumerewe. Byari ibintu biryoshe cyane. Pastor wacu yitwa Pastor Diamond Mugisha. Ikintu ndamwibuka ko yari umuntu ukwizera kudasanzwe. Twararirimba ivu rigatumuka, twakoresha ingoma, ariko sinzi ingene bibasigurira. Ni Imana nyene ivuga ati ndi kumwe namwe, mukumva ko muri ivyo nyene hari ivyizigiro, muri ivyo nyene bizoshoboka. Twe kumwe na Pastor Heme aussi. Byari ibintu nibaza ko iyo Imana ikurungitse nyene iragutegura kandi ikakwambika, kuko hari genda vyibaza ingene tutabihevye. Byari bigoye, waratumira umuntu akaza rimwe akavuga atoya n'ukuri. Impomwe hari gihe zanyiganyiga iyo haciyemo umuyaga mwinshi ukamengo ziratuguye ko, kandi hariho risque ushobora kutugwako. Ariko Imana ibana natwe, ibintu bigenda biregera imbere buke buke, harasubigwamwo at least araja kwiyo sima. Ubu ndiko ndavyumvira umengo birababaje ngene iyo umuntu yaciye ahantu vyoroshe ko avyibagira, umengo wari umwanya muto, ariko cari gihe kirekire. Imana igendera twongera abantu buke buke, abaririmvyi dutangura ama evangelisation, ibikorane mu gipangu ca Etka harabera ibikorane, abantu bagakitswa bagaca baza mu ishengero, tukaronka abaririmvyi. Cari ikintu kimwe kimwe à la fois kuko twatanguye dukoresha amakantike, ariko nyuma Imana igendera ikorera kwikorwa n'icayo. Twebwe ico yadusabangira ko ari uko haba hamwe n'abarongozi bandi cane cane bari kuko ndazi ko nabo bitaba vyoroshe kwikorera ico gikorwa kigitangura, kandi n'abantu nubaha cane kuko maybe iyo babivamwo hari bitari kuba vyarashitse, ariko Imana ibahezagire cane, baturongoresha ukwizera. Twaraharaba tukabona ingene hazohinduka, twaraharaba tukabona ingene mu misi mikenya bazoba huzuye. Byarafashe igihe ariko vyarashitse. Twigira imbere gatonyi, uno musi mushitse muri Minevam, novuga le sentiment, le feeling, ni ikintu umva mu mutima ni giki? Namarira. Namarira menshi. Musi wa mbere ngaruka muri Minevam sinasenze, bamamagaye imbere udashobora kumenya, yaramarira menshi. Amarira ikubera? Amarira yo gutangarira Imana
ingene yivuze ko izokora ikintu gishitsa, amarira yo kubona ubwizigirwa bw'Imana, amarira yo kubona ingene yivuze umuntu akayumviriza ntacyo idashoboye gukora, ntacyo idashoboye gushika, kandi amarira yo kubona ingene Imana iyo uriko iraturaba ibona abatarayimenya, ibona abazoyimenya, ibona abiriko irarondera igategura ikibanza c'aho bazozira. Ndabona abantu benshi bashasha na la fois passée wamengo umunsi wa mbere nza wamengo nobabaza bose, none wowe urinde waje ryari? Kuko nyene wabona abandi bantu, Imana yacu ni nziza, wabona ingene hari abo yatwaye ikazana abandi bafise wa mutima. Ikorwa c'Imana igipfakara nkuko bavuga. À l'époque ngira twibaza ko tugiye ibintu bizova bimera ukuntu, kuko wumva umengo urahazi hatangura, urahazi ukora ibi kubura ukoropa, mugabo ni c'Imana. Rero Imana bivanye, ndibuka n'umusigeze kumbwira, nariko ndayibaza ikintu ngo ivyo ukora bikora unezerewe, kuko ngo ntuzokwama uriko urabikora. Il y a un temps pour tout, kuko ijambo ry'Imana rivuga. Rero habaho ivyo bihe, habaho n'ibindi vy'umunezero, vyo kubona abantu bakizwa, vyo kubona Minevame tutaronka twicarika abantu, vyo kumva Minevame ifise deux cultes, byose ni gitangaza. Gitangaza. Reka dusubire inyuma rero tumve mwatanguye muriko murahimbaza Imana, akavumbi kakaduga hejuru, mbega ntivyashika ukumva umenga mbega ibintu n'ibiki ndimwo, eske n'ibintu bizobandanya, eske koko ibintu nivyo, ntiwibaze ibibazo. Ndeke kuvuga muri rusange, wewe uri wa mwana mutonyi atarakwiza n'imyaka 15 ngira, muri ivyo bintu byose wari ufise wumva umerewe gute, umeze gute mu mutima? Haragera igihe nkumva kumengo sindiko ndabona turiko turaja. Ico gihe tuza jewe natanguye kuja Minevame Kigobe. Minevame ville wari umuriro, hari umuriro w'Imana uteye ubwoba, hari kanguro riteye ubwoba. Vyari ibintu sinzi bungirano vyongora ingenda bisigura, muga vyari bihe biryoshe vy'umunezero. Kumva ko noheba ivyo tukagenda handi aho c'est tout à fait le contraire. Ndubaha cyane abantu Imana ironka gutanga, ndubaha cyane aba missionnaire, kuko le poids yavyo ni nk'ikintu gitewe kigiterwa nyene kirapfa, ariko ubonye ca abantu bose ariko barabona igiti babona ari ciza. Rero haragera igihe nkagira nkaba muri confusion, none abantu bazova he, kuko Kigobe yari kikirubakwa, nta bantu bari bahari. Donc abavuye baza par après bara muri campus n'aba mutangano aho bakenya. Iruhande yacu nta bantu twabona, hari ama station, hari amashuri, ariko Imana yarabazanye kuko yarabona kure, yarizi Kigobe ko izobaho, yarizi Gasenyi, yarizi ko aho hose hazobaho. Rero noba mbeshe mvuze ko hatagira igihe numva umenga ibi bintu sindiko ndavyumva, ariko twa dufise abarongozi badusunika, batwereka ko amahanga ari y'Imana, kandi ko twahamagariwe kugira abantu ubutumwa bagakizwa. Rero naho ni ibikorwa vyaca biherekeza kuvuga ubutumwa, murage ama quartier, kuvuga ubutumwa Gasenyi, tutambuka ruguru. Byukuri twaragiriwe ubuntu kugira abakozi b'Imana bamenye Kristo, batariko babikora kugira ngo baimpressione, kuko nta nicari kihari cyo kwimpressiona, ariko bafise umutima w'Imana. Turiko turavuga ku bijanye no kuvuga ubutumwa, ngira kubure numva shaka utugire nk'akantu k'anecdote, mwagiye ahantu mu mitumba, kumbure n'ahantu urumwana wo muri ville, urumwana kumbure utaraduga nk'aho hantu, kugenda ku misozi, gutambuka, kumbure ukagwa, kuduga kwikinga, byagenda gute? Tubwire utwo tuntu ngene byagenze. Hari naye nibuka twagiye kuvuga ubutumwa Ingozi, hama bus dadushikanye Ingozi, donc twategezwa kuduga mu misozi, cyo turaronka amakinga adutwara. Hama turagenda dusanga umuntu twabajije, donc ndumva ndiko ndavuga ayo makinga amanuka, byaba ari ibintu nyene biryoshe, byari biryoshe, twari abantu twese tuvyumva kumwe. Mugabo ndibuka ko twagiye tugashika ikingaraho gyageze ratubya ko ritarengana, turajabuka inzuzi, turashika aho hantu, kumba umuntu twabajije yihenze atongetse kuri ndi shengero. Dushikayo bwije aca twereka ngo mugiye muri Minevame, ngo Minevame ngo iri hariya, yatweretse itara, kwa kuna kwereka itara riri ahantu ku musozi. Duca turicara, duca turicara hasi.
hama wararongoye iyo delegation aratubwira ati yahaguruka uwumva atakibishoboye abwira umufata twashitse kuri iryo shengero 23h pastor yaturindiriye nta matelefone yari ahari baryamye acaja kuvyura abanyeshengero baravyuka baradutekera icayi yari ama mission nkayo twajamwo ariko novuga ngo ntacu umuntu yo kwirata kuko ni Kristo yabariko arakora kuko nta muntu yo byari ibintu defo biba nk'ibigoye ariko Imana ikadushoboza zinduka tuja kuvuga ubutumwa tukumva umunezero kandi ico gihe yari n'igihe novuga ko umutekano atari kirenga yego donc abavyeyi bakurungitse bakakurungika ntimwagira ubwoba timbega ahantu tugiye tutazinanye nshima Imana ko abavyeyi banje yaciye baha kuva umunsi bandetse yarabahaye kunyizera ku rugezo nanje ntatahura nta kintu na kimwe kijanye no gusenga bigeze banyankira nta kintu na kimwe nabasaba ko ngiyemwo umva dans notre temps narakuze gatonya kuko nankiri muri secondaire ariko baranyizera niko novuga ni Imana ntibagira ubwoba barambaza abo tuzojana bari babazi abarongozi banje bakanyizera bakandeka nkagenda kandi barabona ko ndabikunda cyane none tugarutse mu isengero rero mwavuye mu kavumbi Imana yaruguruye imiryango akavumbi karavaho intebe zatangura guhinduka mwaronse abantu benshi mbega botugira ingene waruba muri iyo shengero ko narumvise yuko warurongora protocole ico gikorwa bakibayemwo gute mutonyi toujours jeune toujours ngabo wagikora gute wabibanyemwo gute abarongozi bari bahari ntibatwemerera barabona ngira ikiri muri twebwe bakadusunika cyane ari umuntu w'amasoni menshi sinashobora unambajije ngo bite byarangora kukwishura byarangora kukura mu maso ariko abarongozi nari mfise baramekinze shock ico kintu bakinkuyemwo kuko protocole deja bigusaba kuba imbere y'abantu nari muto nasanga ndongora abantu banduta ariko wari umutima umwe wo gushaka gukorera Imana twari motive twumva atacopfa atacogaragara nawe mu nzu y'Imana tuhari twaritanga wese ntiyari jeje nyene wari umugwi byari ibintu biryoshe sishobora kubasigurira ingene hari nikanguro ndibaza ni Imana ikangura imitima kuko bavuga ikangura umengo n'abantu bose bumva ibintu kumwe ariko Imana irakangura imitima mukumva mwese muharanira ikintu kimwe nivyo byari bihari uwo tuga aka anecdote mwavyutse gutegura isengero muriko murakoropa ingene mwani mubibamo ivyo bintu byari ibikorwa biruhisha kuko nkuko navuze ibihe vyagiye birahinduka hari igihe wasanga twegeranya aho hantu hari ivumbi tukaraba ingene tuhasuka amazi kugira ivumbi ntiribe ryinshi dimanche mu nyuma harabaho isima donc kuri izo ntebe kuhakora kandi ndashima Imana cyane abantu twari kumwe batumotivaje sinatanguranye nabo mbwa nagiye kubajoininga mu nyuma byari ibintu biryoshe birimo umuruho ariko tutidoga twumva tunezerewe ko abantu nibaza ko abarongozi bashize cyane le point yuko turiko dukorera ubwami kandi ninakubura uwakubuye nuza guhagarara imbere twese turonka impembe imwe twarapanga intebe tukazipanga tuvuga ngo Mana turasenza umuntu niyinjira yumva aryohewe aryohererwe kuba hano aryohererwe kumva ijambo yari kugira mu bw'Imana rivuga ko turi ingingo tugize umubiri umwe ariko turi ingingo niyo mpemu twarerewemo yukumva ko uza gukubura nuza kuvuga ubutumwa twese turiko dukora ku kintu kimwe ko abantu bamenya Kristo urakoze cyane mama Linda numva ndyohewe kumva ingene abantu bitanga ingene mwitanga kugira ngo ishengero rikure uno munsi ryarakuze riravyara rirarusohora abantu hakaza abandi n'ibintu biryoshe ni ikintu uwo kwifuriza nka Minerva no munsi ngiki ni gukomeza gukora igikorwa Imana yatanze vision yahaye ishengero ya evangelisation je nakijijwe kubera ari umuntu yantumiye nakijijwe kubera ari umuntu yanyiyumviriye ko yontumira ndifuza ko umumwe wese azokwambika ibitsibo kubwo
abantu azoshikanira Kristo kugira iyo mpwemu atari yo gukuza izina ahubwo gukuza Kristo abantu bakamenya Imana tukamenya Imana kurusha tukabaho atakindi dushaka atari ukugenda tugendana na Kristo rero ko yokomeza kwaguka cyane tukabona byinshi yagiye ivuga tukabibonesha amaso nkuko turiko turabonesha amaso ivy'Imana yavuze vyashitse. Murakoze cyane kubakurikiye kino kiganiro turabaye isango mu ndwiza Imana ibahezagiraho muri no mu bantu.